ndababwije ukuri mutaje ngo twiyamirize izi Interahamwe abana turiko turavyara bazomererwa kiya gihugu kiramerewe nabi nimuze tuje muri kampanye yo kwiyamiriza Interahamwe mukabona izi Interahamwe zirasagaraye muri kijya gihugu kirabaye nabi kandi CNDD-FDD niyiri kwirabakira ntidushobora kuvyemera yuko haguma hari Interahamwe hajya hano muvyumve rero mu bitahure ndashaka yuko mu bitahura mwese hama mumfashe ikintu ndabasabye ni ikintu gito cyane mumfashe du sharing live mutapote mumfashe abantu baze ari benshi dutahure kumwe iyi koze kuko iyi koze ni koze ikenewe cyane ni koze itahuritse kandi ni koze umuhari Pan-Africa komeza amahoro uzokora kuva ku ntango gushika ku mpera kuko umuhari watanguye gukomera ntitukiri mu bintu bya etambrionnaire biya byaraheze ubu natwe twatanguye gukomera muze rero tuje hamwe tube discipline dukurikiza amategeko dukurikize koze imwe turwanira Uburundi bwacu igihugu cacu tugihereze abana bacu baze bakibemwo neza mu mahoro ameze neza asagaraye mu gihugu uko niko kuba umu revolutionnaire vya vrai uko niko kuba ingwanyi ya vrai ukiyamiriza ikibi kandi ukagishimangira ukavuga uti iki kibi ndaciyamirije Interahamwe mu Burundi CNDD-FDD barabugururiye barinjira mu Burundi nashaka ndababwire hari Interahamwe zishika 10,000 birenga muravyumva murumva abo bicanye Uburundi bufise bakuye mu Burundi bwose abarundi bagize imisi babona amasura y'abantu batazi abarundi bagize imisi babona abantu baza baba bapanga amazu abandi bagura amazu mu makartier bakabona n'abantu bavuga ibiswahili bakabona n'abantu bavuga ibintu by'ibinyarwanda bakavuga abantu nabaki ivyo ni Interahamwe mu bana zirindi isirinde ivuge baca batangura kurigita abantu ngaho mu makartier uhita unzamura kuyindi muvyumve ibintu ndiko ndababwira si ibintu vy'imikino bari muri quartier bari muri ajya amakartier nyene bari hajya nyene niho bari kandi ibyo twe ntidushobora kuvyemera kuko umunsi firimbi izovuga bazotangurira kuri twebwe nyene mu makartier abo tuvukana abaonkra abatanta abavyeyi bose ubone bariko baratemagura kuko bafise ideology mutahure neza iyi ideology y'Interahamwe iriho kandi irazwe ntihagire rero abantu mujyamo mukondora zose mu Burundi dutegerezwa kwanka ko Interahamwe zisagarara mu gihugu cacu kandi CNDD-FDD nibo bariko barabugururira imiryango barundi kazi nimuze tuje hamwe twebwe tuzobona kazoza aba batama babaneva babazoba bapfuye muri za 2030 2040 bazoba arabatama biyimvi mugabo raba igihugu bagira badusigire tuvyemere kaje oui ari ikintu nshaka kubwira abavandimwe ese bibaze nimba FDLR igiye kuza i Burundi kandi iriyo ese igiye kwigisha iki abarundi batekereze kabiri irabigisha iki ese abarundi murashaka kuba abajenosideri namwe umwaka runaka cyangwa igihe runaka amatariki runaka bazabibuka ibintu mwarebereye gutya bikaba mukabyihorera kuko FDLR nta kindi ije kwigisha abarundi nta kindi bazaniye kuko ntigira imishinga yubaka ntigira igisirikare gikomeye ntigira ahubwo izanye amacakubiri ideology ndi genocide nta kindi bazaniye abana banyu b'abarundi bagiye kuba abajenosideri bagiye kugira urwango rwo kuzabareba umuturanyi wabo bamubone nk'umuntu bakwica abantu bazica n'impinja n'inda zirimo n'abana bakiri mu nda z'ababyeyi babo murumva ibintu turiko turizanira mushaka ko Burundi buba oya murumva ibintu turiko turizanira mu gihugu eske muratahura akaranda katwinjiranye ndabasavye mumfashe
ino kampanye ikunde. Duga shureki reka ingo uduge uzuvuge ngo dutora izo nterahamwe za nizi wacu. Ninde yakubwiye ko ari izi wacu? Ninde yakubwiye ko ari izi wacu? Nibaza yuko imbere yuko usohora commentaire canke icyumviro ubanze neza ukoreshe ubwonko. Ariko nk'uyu muntu uri mu kazi, guma mu kazi rero ureke kuza kuvuga ngo tuze gutora interahamwe zacu. Nta nterahamwe zacu zibaho. N'amarizi wawe wewe sizi wacu. Ugira akazi keza. Reka mubwire ijambo rimwe n'abandi nkawe ndabizi ko bahari. Ese wowe uyubona uvugira gutya interahamwe cyangwa uvuga gutyo ku nterahamwe, wumva ari abantu boroshye cyangwa abantu zamaze zishe zikomeza guhembera urwango? Ese abo bantu uziko zibazura cyangwa zibambura ubuzima? Urabifata nk'aho ari imikino cyangwa ibya social media? Come on. Kandi ubwo wasanga uri umuntu muto urimo gukina gutyo n'ubuzima bw'abantu bashobora kutikira bakagenda urimo gukina hano. Ubwonko bwabo umenga bubasunika kuvuga ibintu. Shakisha ubwonko ubushire mu mutwe. Shureke n'amari shureke. Ubwonko bwawe rondera ingene ukoresha ubwenge bwawe neza mu ntumbero y'ukubaka pana mu ntumbero yo kwinjiza ubujuju mu bantu. Nabuvane mu birenge abishire mu mutwe. Interahamwe ziri mu Burundi zishika 10,000. Wewe woryoherwa ubonye zitanguye gutemagura abantu. Bajya n'abantu barindiriye ifirimbi. Ikiriri hariko haraba amanama yo gutera u Rwanda. Bujumbura aeroport Neva ashaka kuyigira base militaire. Ivyo vyose Neva yari yavuze yuko ingwano azoyigeneraliza. Twemere abarundi kweri igihugu cacu bakigire igihugu c'ingwano. Kaje azi ijambo ryo gutera u Rwanda igisobanuro cyabyo cyangwa azi ijambo ry'umunyarwanda igisobanuro cyabyo? Jya muri Kongo uramenya kuntu umunyarwanda cyangwa kwica umunyarwanda byitwa. Ntugufata abanyamurenge za Masisi bari abatutsi bose za Masisi. Aho yavuze ngo bavuga gutera u Rwanda. Ikintu cyo nyene no mubwira niki? Reka mbikubwire mu Rwanda kuntu bayi bameze. Reka mbimubwire mu Rwanda kuntu byakozwe. Bavuze ngo barimo kurwanya ni inyenzi inkotanyi, ariko n'abaturanyi n'ababyeyi n'abana bishe baturanye nabo nibo bitaga kujya guhiga inyenzi inkotanyi. Bicaga abaturanyi abasevire nibo bitaga inyenzi inkotanyi. Muri Kongo bati abanyarwanda bisha abaturage abanyamurenge n'abatutsi ba Masisi. Rero n'u Burundi gutera u Rwanda then nimba ufite ubwenge koreshaho no gutema abatutsi i Burundi my friend. Ako kuki mufata ubwonko mukabugendana mu birenge mwazamubishira mu bwonko kugira ngo mubashe kureba kure? Cyangwa urabona turimo kuvugira hano ukagira ngo turimo gukora aya mahamba cyangwa hari ikindi kibazo my friend? Abo tuvuga turabazi turi guhembwa amafaranga. Twe turaba revolutionnaire ba vrai. Ikintu no babwira niki? Nano duhana igiciro mu mitwe yanyu mutishizemo ko muri aba revolutionnaire ba vrai. Nano duhana 5 n'igitoboye. Ariko turarinda abantu batikira imbaga yakwicwa n'izo nterahamwe nabo ba genocidaire. Imura ubwonko buvane mu birenge ubushire mu mutwe. Wakabaye uwa mbere uvuga ati nanjye ibyo bintu ndabyiyamirije. Byandika aho ngaho kuzana ibintu bidafite no sense. Barundi kazi koresha imipira. Wamuteye n'impugu. Koresha imipira yanditse ko iyi logo gutya nyene y'umuhondo n'ibara ryirabura. Twiyamirize interahamwe mu Burundi kuko ubu ziriyo kandi zirasagaraye. Ntare fils usi amajwi ari nyuma yawe ndagusabe wimyutinge gatonye kuko uri mu nduru. Merci. Uburundi ikintu nababwira kugira mutahure neza igihugu cacu ingene ari ciza. Uburundi ni igihugu kigizwe n'isi ndimwa. Uburundi ni igihugu gifise amazi yo kunywa ari potable.
Uburundi ni igihugu gifise ama matière première. Uburundi ni igihugu abasokuru n'abasokuruza bagwaniye kubera babona neza yuko twicaye ku gahiye. Bantare rugamba baragwaniye igihugu cacu. Bantare rushatsi bagwa gasore babagaza barubatse. Je ndabasavye mumbwire none ivyo bakoze byose tubiterere mu mazi tuce tuvuga ngo igihugu turagihaye interahamwe tuvyemere tube aba iyi generation yacu ibe generation iri lashe gutya kwera hamwe igihugu cyacu tubona ko abantu bariko barakijya bien mugabo tugahora kandi tubibona. Aka nakamo ndiko ndatera diaspora yose iri kwiranyumviriza kuko mu Burundi ho bararyamye nibaza ko baryamye. Ndabasavye iyi kampanye mumfashe ikunde twiyamirize interahamwe mu Burundi. C'est une bataille izosova ubuzima bw'abarundi bacu. Imiryango yacu iri hariye, amatongo yacu ari hariye, kazoza k'abana bacu kugira uwo mwana waramuvyaye muri iyo diaspora yawe uzoshobore kumubwira uti ingo ndakwereke aho nataye uruzogi. Uzoja kumwereka Uburundi busa gute utagiye kubusukura, utafashije mu kubusukura. Tube aba revolutionnaire ba vrai, tube ingwanyi za vrai, tube aba patriote ba vrai, tugwanye interahamwe mu Burundi. Ako nakamo nguma ndababwira uvyumva wese ko abishoboye kandi abishaka murondere umuhari Panafrica komeza amahoro. Bazobabwira ama etape ya mbere nayibabwiye, koresha imipira yo kwambara. Umuntu wese agira umupira wiwe wanditse ko ndiyamirije interahamwe mu Burundi muri façon yose ushaka, mugabo wandika iryo jambo ndiyamiri. Apana turiyamirije wewe nyene ku gatwe kawe n'uwundi ku gatwe kiwe, imitwe ikikora ikoranye. Ndiyamirije interahamwe mu Burundi. Une phrase simple mugabo isigura vyinshi kandi isigura aho uhagaze ahariho. Ubu unye atacukoze ushigikiye ibiriko biraba, ugikoze uri mu revolutionnaire ashaka Uburundi bufise un état de droit. Aussi simple que ça. Nta muntu ashobora kuguma avuga ngo ari neutre. Tuzi neza yuko mu Burundi hinjiye interahamwe mu Burundi n'abawazarendo bajya abantu. Uri umurundi ukavuga ngo uri neutre, ibyo ntibishoboka. Ibyo ntibishoboka. Dutegerezwa twese guhaguruka. Udahagurutse urashigikiye ibyo CNDD-FDD iri kwirakora byo gucumbikira abajenosideri. Ibyo navyo umwe wese ni ku mutima wiwe. Uri kurakora ku kazi, uri kuranyumviriza mu maekutere, uri kuranyumviriza muri hoparere, unyumve wiyumvira uti mbega umutima wanje uri dakoro yibi Karyenda ariko aravuga, mbega interahamwe ziri mu Burundi, ivyo Karyenda ariko aravuga nivyo, reka ngira amatohoza nje kubaza numve. Hama mbega uwo bashaka kwiyamiriza interahamwe yo bigenza gute? Iyo komeza amahoro ni nyabaki. Ivyo byose mu vyiyumvire, mugabo kuguma mwicaye tuzi neza yuko twinjiranywe n'abajenosideri. Ivyo jewe sinshobora kubikosiona. Ivyo sinshobora kubikosiona. No kwigirira romoro jewe nyene. No vuga nti ijwi ryanje kabisa nararihojeje kandi ryashobora kuvuga. Ndabasabye again mumfashe ino kampanye ishike kure. Twiyamirize interahamwe mu Burundi. Ntare, umwana wa Ntare, karibu. Nzi ko ufise ikibazo canke ico ushaka gushikiriza, ijambo ni kwawe. Tuce tubandanya tuganira na Ngabo nziza na wene ucukurikira. Je sinumva vyinshi noshikiriza, ariko nabonye ngira yagiye nimba ari Shulek
ariko icyo namubwira ni uko nimba ari umurundikazi yoraba inyungu z'igihugu akareka kuraba inyungu kumbure z'abantu bamwe na bamwe. Nibaze yuko nimba ari mu Burundi yaba ari hanze yacu amakuru arayafise, azi yuko abarundi uko babayeho, azi ubukene bafise, araza amarira ari mu Burundi. Twebwe rero kwipfuza ikintu nk'iki ca revolution, kwipfuza ko twojoyininga Pan-Africa komeza amahoro, nibaze yuko ari ikintu cumvikana tutitwaje ngo ni ibi na biriya, ahubwo twe twifuza impinduka ku gihugu cacu, twifuza ko igihugu cacu cobona amahoro kandi kikagira n'iterambere kikaba mu bihugu. Nama ndaba nkasanga Burundi ni leta yamaze gufeiringa mu kuntu, nubwo badashoka babipresenta ariko y'igihugu muri income zinjiye igihugu cinjije zero fra. Kibaza none iki gihugu kirahari, kiriko kirafunctiona, bimeze gute? Nibaza yuko ivyo vyose twese nubwo twoba dufisemo inyungu runaka ariko tworaba inyungu rusange. Nibaza yuko ari gihe ngo umuntu wese yige gukoresha inguvu ziwe akiri muto, ashaje, uburyo bwose woterera, ariko umuntu wese akakubonamwo umumaro, akavuga ati no muntu nimba ashaje ndamubonyemo umumaro, uno muntu nimba ari umusore ndamubonyemo umumaro, uno muntu nimba ari inkumi ndamubonyemo umumaro. Twebwe rero twifuza yuko bagenzi bacu abashoboye n'abadashoboye batubonamwo umumaro wo gukunda igihugu. Niyo patriotisme twebwe twifuza gusharinga mu bantu. Nta kintu na kimwe turiko turagendera ko si inyungu zacu, kumbure naho turi hari ibintu vyinshi twoba turiko turunguka, iterambere biri personnel. Nibaza yuko bamwe muri benshi muri twebwe tuba turiko turaribona pore, ariko gutera imbere hariho umurundi ariko ararira, ivyo bintu nibaze yuko navyo, nibaza yuko ku muntu afise ubwenge kandi afise n'urukundo yuko bitomuryohera kumva amarira ya bene wacu barira bamerewe nabi, wewe aho uri wumva umeze neza utuje. Nibaza yuko ico gihe twebwe uwo mutima tugomba kuwurengana, tukagaragaza umutima wo gukunda igihugu, tukagaragaza umutima wo kwitanga, tukagaragaza umutima wo gusharinga ivyifuzo vyiza vyubaka kandi bikanasiga ibigwi bikwiye kandi vyiza bitera intege n'abazodukomokako. Rero ibi bintu yavuze ngo ntabwo ngo tugende ngo dutore izo nterahamwe zacu, ntabwo ari izacu, ahubwo turipfuza ko n'abo twasize cyangwa se n'abo turi kumwe batameze neza, harimo imbonerakure, turifuza ko bahinduka. None hatanguye no kwivangamo n'abanyamahanga tuzi bakoze bibi bihigwa n'isi yose kiriya cahira kizira. Rero bariya abantu nabo gushigwa imbere y'ubutungane, si abantu bo guhishigwa. Rero nibaza yuko ari ivyo novuga. Murakoze. Merci beaucoup. Ngabo nziza, hari ico ufise wo mwunganira? Hari ico ufise wo mwunganira? Neko ndavuga ati hari ico ufise wo yego ndagifite. Ndagifite. Okay. Arakoze umuvandimwe n'abandi wenda batwenjoyinze, ariko ari ikintu cya mbere umuntu Imana imuremana. Ni nayo mpamvu Imana ikubaza ngo nzababaza igihe mwamaze nicyo mwagikoresheje, sibyo? Kuba waravutse uri umurundi ni umugisha wakabaye ubyishimira, ariko ubu bamwe ni impunzi, abandi ni igihugu cyabo mbese bakirebera mu makuru, ariko kirimo gusanyuka, kirimo kurangira. Ese bwa bwenge Imana yaguhaye Uburundi bukaba burimo kugutakira ari umugisha kuko Imana yakuremye uri umurundi? Ese iyo Mana wayishimute? Ubona igihugu kirimo mikibi
kuvuga ngo Uburundi butashwe na shitani, shitani yaje gutura i Burundi. Insoresore, abasore, abagore, abagabo, mwese muricaye. Igihugu cyari kibi, noneho kinjiyemo n'ikibi. Bavandimwe, nicyo gihe cyo kugira icyo Murundi wese yakora. Watanga inkunga, watanga iki, uburyo uzarwanira icyo gihugu cyose, uzaba utanze umusanzu kandi uzaba witabye igihugu, kandi n'Imana izagushigikira. Ikindi, mufite cause irenga 10,000 yo kuba mwarwaniriye igihugu cyanyu. Ubundi intambara itsindwa n'impamvu, nitsindwa n'ubwinshi, nitsindwa n'ingufu, itsindwa n'impamvu. Noneho mwe mufite impamvu 100 ku 1,000. Iya mbere, igihugu kirimo ironda, kirimo imitwe utabara y'imbonera kure, igihugu kidafite igitoro, igihugu kikubiwe n'abantu bamwe kandi bigaragara. Niyo mpamvu ubukene buri Burundi bugaragarira abantu bose. Igihugu ni icyanyuma ku isi, ni icyambere ku isi mu bukene. Mugende murebe ibyegeranyo by'uko ibihugu bihagaze, ntago kivaho kiri, cyarakwamye, aho ibindi bihugu bitumbagira cyo cyarafatiye kiguma ahantu hamwe. Ese icyo gihugu cyawe kufite cause, noneho wongereho cause yuko noneho mwebwe cyabirukanye. Ivyo byo urumva ntivyari na cause y'Interahamwe. Rofete yuko igihugu gikenyeye n'intwaro ya CNDD-mbi. Mugabo ikintu jewe ntashobora gutahura ni komanteske umurundi w'ijunja n'ijambo, umurundi w'umupatriote bidakunda ko tuja hamwe ngo dukore manifestation yo kugwanya presence y'Interahamwe mu Burundi. Jena kuvejo ngo mandabibaza abarundi b'ingwanyi bagiye he? Abarundi jewe nzi bakubita umupolisi akavaho yiruka, bagiye he? Ifoko abo bantu basubira kugaruka, ifoko iyo esprit combatif isubira kugaruka. Abarundi ni genda bahakarorero kuri Nepal. Genda hano nyene kuri TikTok mwandike Nepal today, murabe ingene abaministre bameze. Bagenda bambaye amakareso mu mariviere, bababwira ati tambuka n'amaguru abantu bose bakubone, ku nkoni ku giti mu mugongo. Muravyumva? Abarundi bijunja n'ijambo bagiye. Ugiye kuri X wumva abantu baguma bashwana, ama generation 70 induru naka ngo yanyisuyu, ngo naka yanyisuyu, ngo jewe ngo ndiki. Eba ivyo bintu ni mumenye ko ari ugusamaza abantu, nta kindi. Nukugutuma uja kwiyumvira ibintu bidakenewe. Barundi kazi, muze twiyamirize Interahamwe mu Burundi. That's the most important thing yo gukora muri uno mwanya. Koresha imipira, je nababwiye, koresha ama t-shirt. Ntuzenya reveri yavuze ngo ababivuga ngo muji imbere. Jewe basha vuba uwo mupira nzowubereka ndawambaye. Koresha imipira yanditseko ndiyamirije Interahamwe mu Burundi. Dutegerezwa kugira discipline mu mutwe, dutegerezwa kugira esprit revolutionnaire mu mutwe. Muri uno mwanya si umwanya wo gusinzira, ni umwanya wo kuba ebana un lion, ni umwanya wo kuba esprit combatif, umwanya wo kugira esprit combatif, kandi umwanya wo kugira ico ushigikiya, pana kuguma uvuga ngo uri hagati, ngo ivyo nibindaba, ngo je naje guca amafaranga patati patata. Suko bigenda. Hinduka ube umurevolutionnaire wa vrai. Hinduka ube umurevolutionnaire w'ukuri. Nimba wumva yuko mu mutima nawe ivyo bintu ndashobora kuvyemera, ko Interahamwe ziza kugura amazu mu Kinindo, gufata abakobwa baba minere bakabatera amada n'amasida, gufata abantu bamwe bakabica kimya ata muntu numwe azi ikintu na kimwe,
kugira amanama ikiriri bariko bagira amanama yo gutera u Rwanda, kugura ibigwanisho bariko barakarisha n'imipanga, ivyo vyose no kubihakana. Kuko ndababwije ukuri, tutabihakanye tuzoja gusesa tuzoja kuyora twarasheshe, ndabibabariye. Kandi ivyo navyo ntaramwe bizokungurana, nta kintu jewe sinkeneye yuko aya majambo ndiko ndavuga aba ya majambo baca bavuga ngo kandi ngo Karyenda yari yabitubwiye. Oya, iryo jambo sinkeneye kuryumva ngo kandi nari nabibabwiye. Oya, nubunyene ntibikenewe yuko birinda biraba ngo tubibone. Oya, ntibikenewe vraiment, ndababwije ukuri, ntibikenewe yuko Interahamwe zirinda kwica abantu kugira ngo muce mutangura kuzigwanya. Oya, kuko batanguye kwica ho nisekeza rizoba riko riraba, kandi abazopfa ni brother wawe, ni sister wawe, ni cousin wawe, ni umubanyi wawe, ni inshuti y'umugenzi wawe, vyose bizoba birihoriye. Kuko bajya abantu n'abantu babicanyi b'urwego rwo hejuru, na Cour Penale Internationale ikwira barondera, na Republika y'u Rwanda ikwira barondera. Koresha imipira, koresha ibitambara, gira ivyapa, muje ku ambasade y'u Burundi, mugira ijambo muvuge muti ndiyamirije Interahamwe mu Burundi. Nababwiye une petite phrase aussi simple ariko ifise ikisigura kinini nya cyane. Harageze rero ko tubona umwe wese ahari, harageze ko tubona umwe wese esprit patriotique afise ingene ingana. Mbega uremera yuko Interahamwe CNDD-FDD diguma izakira? Ego canke oya? Ari ego kabisa, aho je ntituri kumwe. Ari oya, ukaba wanka yuko Interahamwe ziri mu Burundi, none kibazo ca gikurikira, uri gukora iki kugira urwanye iyo presence? Uri gukora iki kugira urwanye Interahamwe mu Burundi? Uvuze ngo ntuzi ngene wo bigenza, je naguhaye solution. Koresha umupira. Uri mu Budagi, uri muri Amerika, uri muri Australia, uri muri Aziya, abo bandi ntibazi ivyanditseko. Koresha umupira wandike uti je ndiyamirije Interahamwe mu Burundi. Hama muhure n'abandi bazoba bafise iyo mipira kuri ambasade y'u Burundi, mutange icyumviro cyanyu, mukivuge, mubishire ku marezo sosio, abantu babone ku isi yose abarundi bariko barakora movement yo kwiyamiriza Interahamwe mu Burundi. Iyo niyo kampanye je nkeneye yuko mumfasha ko ishika kure, kuko Interahamwe mu Burundi ivyo zizokora ntibizoja kubazwa les années 70, ntibizoja kubazwa les années 60 senkane, bizoja kubazwa generation 80, generation 90 et generation 2000. Kuko twebwe nitwe tuzobona 2030, 2040, 2050, nitwe tuzozibona. Si baneva, si bareveri, bajya bazoba bapfuye ko saba immortel nabone baravyivugiye. Mugabo bashaka kudusigira igihugu kirimwo ubwicanyi, tuvyemere canke tuvyanke. C'est ça la question. Uravyemera canke uravyanga? That's the question. Ngabo nziza, ijambo rya nyuma hama tureke abantu babaze ibibazo canke twugare live, ko jewe sinkunda gukora live hari abantu bakegukya vraiment mumbabarire gose gose. Foko tugira effort yo gutapota, yo gusharinga, yo gutuma live iboneka cyane, sino ntacyo tuba turiko turashikako. Abantu baramerewe nabi mu Burundi. Mu Burundi abarundi bari en otage, mu vyumve neza. Mu Burundi bari en otage, abarundi bari mu gihugu hariya. Abari hanze y'u Burundi ni mwebwe je ndiko ndabwira iyi message yo kwiyamiriza Interahamwe mu Burundi, mu gihugu cakuvyaye. Fata umukubuzo dusukure inzu yacu. Fata umukubuzo dusukure inzu yacu. Dutahure yuko amahoro ntazizana tutayarondeye. Amahoro ntazizana tutayarondeye. Abarundi n'abarundi kazi twese duhaguruke twiyamirize izi Interahamwe mu Burundi. Jewe namba mushaka kumenya ingene bizoba bipanze,
nimero yanje narayitanze, abazi umuhari Panafrica komeza amahoro canke no ngaha kuri TikTok murashobora kunyandikira mukambaza muti abahurira muri Europe bahurira he, abahurira muri Afrika bahurira he, uko abahurira muri Amerika bahurira he, abahurira muri Europe bahurira gutyo. Je nzobibabwira mugabo tuve mu majambo tugende mu bikorwa. Na jewe vuba nababwiye yuko mupira muzowubona. Big man Karyenda. oui Karyenda ndashaka kubaza ikibazo kimwe. Jambo ni gwawe. Uriko uravuga ngo dukubure Burundi ariko wiyumvire ko tutaburimo. Sindiko ndakumva neza Big man, numvise uvuze ngo uriko uravuga ngo dukubure Uburundi ariko utaburimwo. C'est ça que j'ai compris? Bon, ni hafi aho wonye mugabo ndiko ndakubaza nti urashaka dukubura Burundi tutaburimo? Ego birashoboka. Bishoboka gutega mutama. Merci beaucoup. Dufate yuko woba uri nko muri Amerika, sibyo? Yego. Urafise ama opportunité yo gushobora gukoresha umupira, no kuvuga ukagira printing y'umupira, hakaba handitseko ukunyene ubona ngaha vyanditseko, handitse ati ndiyamirije Interahamwe mu Burundi. Uravyumva? Ubu unye dusigaye turi mu ma generation u ijisho rifise importance nini cyane. Uravyumva? Abantu bakubonye wambaye uwo mupira bazi ico wewe uri kuravuga, bazi ico kirimi canditseko, arashobora kukubaza vyave mu Burundi hari Interahamwe, kambwira ya kandi that's not good for my country. Kora jende umu patriote. Eske nawe uri umu patriote? Uyu mupira urakwenteresa kuwuronka? Okay. Nimba ukwenteresa kuwuronka, turiko turakorana n'abandi bwa tugira imipira myinshi, hama tuze turabe ingene tugenda kuri ambassade y'u Burundi, and then we just send a message. Nta kuja gutera amabuye, nta kuja kugwana n'ibiki, nta kuja kwagiriza Burundi, send the FDD nehi. Wewe ugenda just iruhande ya ambassade ukavuga uti twebwe turi next generation, and the message is clear. Turiyamirije Interahamwe mu Burundi. We know that they are there. Kandi benshi, thousands and thousands. Mugabo twebwe turavyiyamirije. Okay, ntabyo ndakubwiye ngo fati nko ugende mu Burundi ugwane. Jewe sishaka ko uja kwiyahura, uje kugwana utari prepare, no. Navyo mugabo ntibikubuza yuko ugiye ku kazi aho muri Amerika nta muntu numwe azi ikirundi, nta abakizi ikirundi baba bakizi, kandi nibo ubushaka guha message. Urumva? Kuko uwo mupira uba wambaye ugira ikintu bita éveil de conscience, kandi ico naco kiri très important imbere yuko hatangura revolution militaire, kuvyura conscience z'abarundi. Uravyumva? Ça c'est un petit exemple ndaguhaye. Hariho ukundi turiko turategura kugira amakampanye mu rugendo canke abari mu Rwanda kugenda igisozi kwiga ibijanye n'ivyo Interahamwe, kwiga ingene twogwanya ibintu vy'ivyumviro vy'ihonyabwoko, ingene babigwanya, abantu bakavyiga bakavyumva bakabibona, kwera burya ikintu ubonye bavuga bati ibuye riserutse niba rikicisha isuka. Il y a tellement de moyens. Abari muri Europe bashobora bakavugana bati dukoreshe no mipira hama tugire aga petite marche pacifique ataki na kimwe cyukuza kugwana. Mugabo le message est clair. Ndiyamirije Interahamwe mu Burundi. Nta ushwaniye, nta mugambwe uvuze, nta bwoko uvuze, nta murundi n'umurundi kazi uvuze, wowe wiyamirije Interahamwe mu Burundi. Nibaza yuko ivyo ubifitiye droit quand même. Yego. Ndacumva kandi cyane gose. Nizere ko nyamba hari ikindi kibazo ufise ukimbaze nga nizere ko ico basi ndacishuye d'une façon. Ikibazo na mfise bacishuye kandi cyane gose kandi kirumvikana. Merci beaucoup. Merci namwe. Next question canke hari irindi jambo ufise ushaka gushikiriza?
merci. yamanitse Oya ntaco nibaza yuko yaraduze kubaza ikibazo ciwe kandi ni uburenganzira bwiwe, n'abandi mwese mufise ikindi kibazo mushaka kubaza ntimutinye Karyenda n'umurundi nka mwebwe kandi akunda abarundi n'abarundi kazi, ntimutinye mugabo revolution n'ubu nyene koresha imipira yanditse ko gutya nyene urano kunyene kwa jaune na noir ndiyamirije Interahamwe mu Burundi, ugende kukaza ko gapira ukambaye uvuga uti je misose kuwa mbere ndatoye umunsi misose kuwa mbere nzogenda nambaye uwo mupira, twiyamirize Interahamwe mu Burundi, mumfashe iyo kampanye niyo bakwifotora bose nta kibazo big man je nabitahuye ko arico kibazo wari ufise nibazere gusa yuko ndakikwishuye neza sibyo barundi kazi bakora bagira bakifotora niyo batakwigaragaza ariko bose bakifotoza bambaye hama muturumikira amavideo mwambaye imipira mukure ko ayo masura yanyu canke mwambara amakagure kujya nanje mpora ndazambara, hama tupostinge twerekane message dukore impact, twebwe turi generation Z, turi generation sacrifiée, turi generation y'abantu badakeneye ibintu by'ubwoko, ibintu by'ubwanko, ibintu by'Interahamwe mu Burundi. Nabe babwiye nitwebwe tuzobona 2040, nitwe tuzobona 2050. Sabarundi bandi baba batama ba reverie canke aba generation 70 sibo bazoza kubona ubwo Burundi bwo muri 1950 bambe 2050. Wazo umuntu yavutse mu 1970 muri 2050 azafise imyaka 80. None uwo muntu wo muri 2050 azafise 80, uwo muntu azoba ariko akora iki muri cyo tera ubwo umuntu atara mafuti azoba ariko arakora ubu muri 2025 azoza gutera de consequences muri 2040. Nico tubanda babwira ukaba uri umuntu wo muri generation 80, ukaba uri umuntu wo muri generation 90, ukaba uri umuntu wo muri generation 2000, please koresha umupira ugwanire kazoza kawe. Jewe Karyenda nzobafasha, nimuranyandikira ndababwire aho tuzoza turahurira muri komeza amahoro Pan African Movement. Hari amazoom tuzoza turagira kugira tubabwira ayo ma information, nzobaha ama link muze mumviritse. Mugabo ivyo sivyo kuvugira nga kuri TikTok, ni ibintu tuvugira mu muhari wacu Pan Africa komeza amahoro, muvyumve neza. Andiko ndabaha solution, hagira uvuga ngo yabuze inge nabigenza, koresha umupira. None simona mbona abajene mwambara imipira ya za Los Angeles, za New York, amashapo ibiki, kubera iki bikubuza kwambara umupira ufise message iri claire utanga uri mu revolutionnaire ukavuga uti jewe ndiyamirije Interahamwe mu Burundi, aho uri hose mu Bufaransa, mu Budagi, mu Bwongereza, muri Italie, muri Espagne, Portugal, Chine, Inde, Australie, France, Canada, Belgique, Amerique, hose fata imipira muyikoreshe, murasa amahera. Umupira ni nambara amahera menshi cyane $50 kubikora ibyo bintu, nambari menshi gose kandi aho ndarengeje, muravyumva. Fata mukoresha umupira wanze ko ndiyamirije Interahamwe mu Burundi. Hari sende duvuze, hari abarundi uvuze, we wiyamirije Interahamwe mu Burundi. C'est aussi simple que ça. Niyo je campagne ndabasavye jewe Karyenda nko mu fondateur wa Mouvement Pan-Africain komeza amahoro, baba revolutionnaire gutyo, muve muri silence, mu denonce presence y'Interahamwe muri kijya gihugu cacu, kuko bagatangura gutemagura abantu. Basha ndababarira ikintu kimwe, ndababwira ikintu kimwe, tuzoja kuyora twarasheshe, ndababwije ukuri. Kaje w'ingabo nziza aho Interahamwe so azashiraho abajenosideri sabwe uko muvye abantu 18 muri ngaha. Ndabasabe mu baba revolutionnaire mumfashe gusharinga ino live, ino campagne tuyikore kandi abantu bayumve. Namba mufise ikibazo kibaze mu bishanga canke ukibaze uduze ngaha hejuru, ushaka uce wisubirira hasi, uravyumva. Je nababwiye mwambare noir ko uzakora icyo gikorwa kikabona umusaruro,
ni ukuri azashime kandi azabiratire n'abana babo ko hari igikorwa yakoze, birukanye ikibi CNDD FDD n'interahamwe n'abajenosideri mu gihugu cyanyu cyari kigiye koramo. raba Kweri Nepal, je icyo ngoma ni ndabaha ikintu akarorero, raba Nepal, abana generation Z igihugu cyose presidence baraturiye kubera ko bavuga ati ibi bintu muri ko murazana muri kazoza tubona umenga ça ne marche pas du tout. Donc ndabasabye rero namwebwe rero mutahure yuko kazoza ni twebwe, kazoza sineva saba bariko baratwara ubu sibo kazoza, kazoza ni twebwe twese, tuje hamwe tugwanye aka karanda, tugwanye uyu mwanda dufise mu Burundi. Kandi buriya abashaka kudufasha si bake, mugabo bavuga bati none aba Barundi ntibashobora no kugwanira n'igihugu cyabo, birabananiye no kugwanira igihugu cyabo, kandi hari abantu bariko barabahimiriza. Muravyumva? Dushire hamwe, dushire ubwenge hamwe, koze ibe imwe yo gukuraho interahamwe mu Burundi. Aba bashigikiye bose tubagwanye, tubakure muri iyo mind yo gucumbikira interahamwe. Big man uti muze jewe ndi mu gihugu basa nk'abigaruriye, ubwo ntivyonkorako. Oya, wewe uri mu gihugu indani, je no gukonseya gutekereza, ukunda izosi ryawe no gukonseya gutekereza. Iyi message ni diaspora, iyi message ni umuntu ari andehoro y'u Burundi kandi azi neza yuko ari mu gihugu. Ariko bisaba kwifotoza ukohereza ifoto. Mugabo urashobora kwifotoza. Babimenye. Urashobora kwifotoza ukavuga uti cyangwa ukagenda ahantu ugashiraho igitambara nko kuri Université du Burundi canke ahantu uzi yuko haca abantu benshi, ugasigaho igitambara cyanditse ko kucuka cugwe genda, cyangwa ukabyandika kuri mira ahantu. Mugabo ntubigire ibintu vy'iwawe bokumerera nabi. Ndi muri kimwe mu bihugu by'Abarabu. Ase turamenya ari he? None se big man, wewe nawe urumva ubwenge bwawe banza ubushire hamwe, ubanze wirokarize neza yuri. Mugabo nakubwiye uri mu Burundi vraiment ntiwigerezeko, ni nko gushira umupanga kwizosi kabisa, ntiwigerezeko. Mugabo uri mu bihugu by'Abarabu ninda zoza kugufata muri ico gihugu cy'Abarabu. None wowe uri umwana. Can I come up and ask a question? Yeah, you can come up and ask a question in any language that you want. You can come up. Let me see. I have already sent you an invitation. Respect me. Give me my question. Okay, I think she's coming. Hello? Ntare, please, ugire mute kugira background iri nyuma ntigire. Merci. Respect? Yes, hey. English, Kirundi, French, what do you want? Swahili, but I can speak No. English also. I told you And 3 Kirundi. languages. I didn't say Swahili. Come on. I told you 3 languages. said what? Kirundi, French, or English. What do you want? English. Let's go. So what's the question that you want to ask? I want to ask about Rwanda and Burundi, if you don't mind. No problem. I don't mind. Just tell me. Ask Okay, me. so I read the history, a little bit about the history of Rwanda and Burundi, and I just found out like it was one country. It was called Burundi, and there was many different Where did you find out that what you read? It What? was on Google, so yeah. It was on Google. Yeah, I don't know if it's right, but I just want a question. Like, that's why I told you, like, if I can come up and ask, If you can call what? If I can come here and ask a question.
Yeah, Like so that the question question that is to much. know if we're one country before or it was just an introduction. No, I'm just asking. I'm not sure. Like what Google say is Oh, no, no, true. no. That's why Actually, I don't know. actually, Burundi was a kingdom and Rwanda was a kingdom too with a king. We have never been one country, and even the language of Kinyarwanda and Kirundi are a little bit different, but when you speak Kirundi and another one is speaking Kinyarwanda, they can understand each other without translation. But it's different. We got some accents which are very different. But what you need to know is in Burundi we had a kingdom, and in Rwanda they had a kingdom too. So we have never been a country, but we were colonized by one country called Germany and Belgium, both of us. And Burundi, Congo, and Rwanda, we were colonized by Belgium. So